ikiza cya coronavirus hamwe no kuba barigijwe kure y'ikibanza bahora badandarizamo kubera ibarabara RN5 riva kuri Shanike rigenda ku kibuga c'indege ryariko risubirwamo riri mu byatumye ibikorwa bijanye n'urudandaza rw'abakenyezi bo mu buterere rusubira inyuma. Koperative bakenyezi yahitwa ku Kiyange igizwe n'abakenyezi barenga 150 bakora urudandaza rw'ifungurwa bitandukanye. Bavuga ko urudandaza rwabo rwasubiye inyuma, mbere bamwe bakaba bari muhira kubera ukubura abakiriya. Kubera ivanye n'ingwara ya corona yateye harabaye agahaze kuri ubuzima bw'angaha iwacu kuri barabara. Icya kabiri, iri terambere ry'ibarabara ryariko rirakogwa byaratumye abakiriya batatubona neza uburyo nyene budushorera. Icyo rero bituma natwe ubuzima bumera nk'ubuza buracumbagira. Impamvu ni zibi. Nubwo biruko batira kamo abandi bakenyezi kuja hamwe mu makoperative, kuko naho bishika ibihe bikamera nabi bararonka koperative bitura maze ingurane ikaboneka vyoroshe. Mbega nakahe kamo nakahe kamaro ku bakenyezi ko kuba hamwe n'abandi ko gukorera mu ishirahamwe? Kungunganya ubwenge akamaro ni kanini cyane. Turahana ivyiyumviro, turavuga ati mukenyezi egera abandi, uko wegereye abandi ibyiyumviro byo mu ngo by'ubuzima zo mu ngo biragenda biragabanuka. Ego kuko ushobora kurara ubusa wiri hamwe n'abandi n'abandi bose bitatu cyangwa 500 hagenda ugafungura. Kamuntu utarabane bakenyezi batari bamenyana ko nibegera abandi bave aho bari begera abandi bave mu bwenge butaje kugera abandi. Uko wegereye abandi uronka ivyigwa byinshi, uronka ubumenyi bwinshi bwo mu ngo, ukaronka izisasira mu rugo mu bisanzwe.